gute n'amahoro bose wewe ntukizana ibintu bikanye kweri dukanye ubu amatara ne maze iminsi adekona ariko ibintu bigiye kumera neza muri iyi minsi Hapo sheri yangu ni amakare neza. Yagushe nangaye neza ewa ni 2005 ariko wibuke ego kweri kore wibuka mbe nangaye yose hamwe gibu amajana 2 gusa kose desamire kabisa mada tumuhe samire ndagwe samire hama yandi samire senda kundikia ku telefone habo no munsi canke nta kibazo kubera je amasanje karagenda ku kazi reka ndabe simpave mbura déplacement we sigara urarotira nibazo ko twizeranye none sheri ucu genda ku telefone abo narondera yari wewe ubundi narondera bose ubundi ndarondera abwo uze kumenya aho uze wishura ku kazi naho wishura wino no shunya kono bigenda aho murasi nono sawa rero agatondo heza mu nyuma niho nacamenya yuko uwo munsi turyamanye neza shinu urumva barira ntunyice hama ndamubwira ndatuye kure oui Vamos, yeah no yeah karibu kandi muganga Merci. yeah Okay, muganga je ndasekibaza. Urumva je ndubatse. Muganga hagata tunatwaye. Mbani muganga ifunze. Ndumva nayifite kayitenda. Yopana. Nindi nakira gufasha. Okay. Yabigiye. yeah expert specialist Nibaza yuko Chiko niko kazi kanje bisanzwe ndayimenyereye. Ahubwo tugire dukoresha umwanya kubera ko yave haza n'umuntu asange tutarahetse. yana shangaka. shiri no expert arabishoboye cyane Okay. yeah Ikanda. Wowe nyereka hano tubishobora kubikorera. cyumba Neza. Amaguru neza uko. Mugagira buke wasi. Ndakirageza. Neza tugerezwa kwihangana. Mugabo sigira buke. Oh mana yanje. Mugabira babaza. Niko bimeze. Mugandi kubabara. Tugerezwa kwihangana. Ugira amaguru neza uko. Muga kandi. Gira tubigire neza. Muga byakunze. Bigira bitungane. Mana yanje. Bitungane hasigaye umwanya muto. Muga buke. Mana birababaza. Niko bimeze tugerezwa kwihangana. Amaguru neza. Bro, urazi? Bro, wapi birasi? Birasi. Urazi, ndagerageje ndaciye mu nzira zose ziwanje zishoboka zibaho. Ariko birasi. Rero hariho umuti usabwa. Kandi bisaba amafaranga menshi. Kandi rero bivaye n'umuti nari maze kumutera, urashobora kugira ikibazo. Bisaba rero wihute. Ubone ko uwo muti. okay wowe wagize neza kibisigaye ndavyimenyera Wowe tudusubira.
amahoro ariko ndibaza umeze neza hama burya madame we yarigeze kubwira yuko afite ikibazo cya estoma baby umva umerewe gute ndi kubabara mu nda ndarembye ubabara he nawe ndaribwa mandagora ngomba ndi guturekara mu nda mbere ngusaba ikintu she ukuri mbabarira ko bandiko ndakugora ko ubushobozi bwawe ndabizi ko ari buke ariko nanje urabibona amagara aranyitse nawe undi muntu umwe afise wo kugora ndakwinginze undonderanye amafaranga ndariko naja kwivuza ndarembye ndaribwa baby sorry ndazi ko ubushobozi bwawe ari bukeya ariko nanje ntahure nawe undi muntu afise wo kugora mbwi ndakwinginze undonderanye amafaranga ndabe ko naja muri Kenya kwivuza nzobukoze si ya 13 millions baby ndagusezeraniye jewe ubwanjye nzogerageza ibishoboka byose kugira mbone wishimye kugira mbone kumeze neza shira urakoze I love you amakuru ni meza n'ukuri ndashima Imana mumeze neza ndi impore n'ukuri kose botike ari hehe sa botike agize igihe ataboneka nk'aya masaha umushaka neza woza amasaha yo mw'ijoro kuko guhera saa 4 gushika saa 1 y'ijoro abadahari none ko maze imisi inza nganka musanga sinzi kubera ngira nyene niko akunda abantu usanga nyene bapfa gukutana ngira nyene mwarahuriranye yaje eko sawa uramubwira ko nari nahaciye sawa nta nakimwe nanje kuraba control yaho tugeze ku byo madeni okay ndamubwira sawa wenda gusize ngaha utari busohoke hanze guje no muri toilette urembye kandi urwaye izo kuvuga zikuye ko nzi urwaye kanseri abayira yose wama wakoze kuza kandi urabona ko wakoresheje umwanya koresha time sasa rero ikintu ushaka tuyage niki urabona ibyo mugabo ikibazo cyaramaze kuba kandi burya ko kirakemuka ariko yaramaze guhabuka ko arafite ubwoba bwinshi nashaka rero tumujye amafaranga tumaze kumujya tuyamujya gute tuzumubwira yuko ikintu gikenewe ari miliyoni 13 sivyo miliyoni 13 kandi yuko azovurirwa hanze y'igihugu muri Kenya izo miliyoni 13 bonzo cyane kwa mustatu by'urufukamo hama miliyoni 10 genzo cha nico mukira na madame nta kibazo kandi kirateguye neza cyane ubundi ni fresh we niyo mpamvu ngundi diri zawe man zigenda fresh we wenda kwemera gose bisigaye ni by phone jewe madame wanje kugira gware ikibiriraho sindiko ndabitahura atakimenyetso na kimwe kigeze cyerekana yuko yarasanzwe agwaye byagenze gute niyo mpamvu nahageze hano ndakuzaniye inyishu kugira umenye n'icatumye agwara n'ibyo agwaye rero nayo ndakuzaniye inyishu
twasanze agwaye kandi agwaye indwara ikomeye cane. Nyabaki. Bafite twaramupimye dusanga agwaye kanseri. Kandi kanseri agwaye ntibashobora kumuvurira hano mu Burundi. Bisaba miliyoni 13 kandi bisaba yuko aja muri Kenya. Niyo mpamvu nari ndakuzaniye inyishu kugira ubone ukuntu byose bizogenda, byose biranditse hano birimo hano n'ukuntu bizogenda byose kugira agende. Muganga agwaye kanseri yahe yagute? Agwaye kanseri yo muri esitoma. Ari nayo mpamvu hano byatugoye cyane kumuvura, dushaka kumurungika agende muri Kenya. Nakuzaniye inyishu twatoye kugira umenye ibyo agwaye. Ndashobora kuguha byose biri ngaho n'amafaranga bisaba. Sigare agiye byose. Ça va? Telefone ya kwa? Ndara kutontu madame Ndongiki. Anyways, turashobora gusangira lunch yo mwijoro. Madame amekana musangira nk'akari. Bagging shit. David sinamuzura biyuza. Gusa wa mukobwa nagomba kwibutsa je nako byarangiye kandi mfise urugo. No musigurira gute madame ngo nari Hari ikintu utabizi. Ntagenda kwibutsa. Umuryango wacu ntutsindwa. Umuryango wacu ntutsindwa. Turagwanira ikintu dushaka gushika tugishike. nagere nkwibutse reko imiryango yacu itandukanye. Yani wayo natwe ni wacu. Hey, that is fucking shit. I don't care kuba wubatse. Ubundi nturi n'ubuki. You want. Ayo mahirwe ndayakwifurije. Sibyo? Yeah, thank you. Gusa mazi bagira imiti. But I love you. Gusa Mbega utashaka kundi amafaranga yanje. ntabwo mwari mwatevye mbona mbwa amasaha asa nageze. Sisa maradiyo nzo yako. Ntabwo nayibagiye. Aho ibaza ko noguhebera 450 yose. Sisi. Ndayabona amara yawe kandi ndi ko yagusubiza cyo kimwe kora cyane. Kazimana yagoye cyabona kiriho. Sinabwo mu kinyegero. Rero nimba ubona ko utoma amafaranga yanje, ico nzokora ndakizi. Hey. Dushobora kubura kuri mu bibazo abantu bibwira. Singombwa ibibazo byanje byose ndabikwiremeye. Si ngombwa udurambye ibibazo byose ngiye kuvyikurikirana kubera ko si byawe gusa inshingano ziwawe nizo ziwanje. Nigiki wamburanye? Nigiki wamburanye? Kansera nayo? Shiri, mbabaye nuko ibya byose kwari ukukubesha. Karibu. Ashuri marayika koko. Benda kubaza. Nani mushobora basi no kwinyegeza na gatoya. Basi uri kuriraba. Urabona neza ko mujanye n'umugabo wanje. Kasaba kugendana muravyumva. Nima ko cyumusiga n'amapakwe kugira ngo atahe muhira ari karayamota kugira ngo munyemeze. Mabuja, wihenze cyane. Kese ngenda n'umugabo wawe ko je ndiyubaha. Ahubwo jewe nari mvuye muhira ngiye ku kazi cyasanga umugabo wawe araryamye. Niho nagenda gutora impapuro imbere yiwe. Ikinyobwa ariko rimwe kica kimukorokerako. Ahamiye porfu vuga. Yasizwe n'umukorege dukorana ariko niyi wanje. Muri zamoko. No kuyenda ko gute. Hama nimero yawe general yirose. Nayikuye mu telefone y'umugabo wanje. Ikindi naco. Parfait yawe sishobora kuyihendako. Hama
sinitaje kumenya nimba Parfait wayimusize cyangwa atari wayimusize. Gusa ndashaka ndakumenyesha ikintu kimwe cyonyene. Hamwe no koya amatohoza yanje nkamenya ko hari umukobwa n'umwe agendana n'umugabo wanje hariya ku kazi wanyu. Ndetse kubabesha. Nubisha ndabaturirana n'ijya biro ukoreramo. Uranyumva? Ico nzi si jewe. Okay. Byoba byiza atari wewe. Kuko kumenya uwabikoze je sibyo nitayeho. Kuba atari wewe byoba byiza kurusha. Welcome, Daddy. Welcome. Thanks, my daughter. Good morning. Good morning. How are you? I'm good. Bonjour. Bonjour. Daddy, ko mwaje mutambwira? Ma fille. Sinjohewe na gato. Kubera iki mutari ko murakora? Ko turakora? Ibintu byose hana kimwe kigenda neza. Urabyumva neza? Hariho ibintu bibura bikagenda kagirire. Computer zirapfa. Ntimutange raporo ku mwanya. Iyi ni agence yakira abantu ikinjiza amahera. Urabyumva neza? Ingenzi zitegeza kubona ko turabambere. Urabyumva neza? Sinshobora kwemera rero ko iyi muri agence dufise nyinshi igenda kagirire. Nico gituma mutegura inama byihuta. Papa, shori ndabikora. Inama byihuta. Umva ndababwira. Ngaha mwese ntimwaje gufishinga. Mbese sari. Si yaciye kuri tere gutwara itike y'indege. Kuri tere amara amasangahe? Reka tumwandike tumubaze. Okay, umviriza. Mwumvise byaje kumbwira? Yego. Nimukine na kampuni ya papa. Ndabibabwiye. Secretary. Eda nkeneye raporo ubu nyene. Tout de suite. Très bien. Ico nshimye ngaha muri no nama nuko tumeneye inda kurukumu. Mafi. Kirazira kugira ibishobisho mu kazi. Urutomate ruboze ntirubana nizikomeye. Urutomate ruboze ntirubana nizikomeye. Ibiharage ntibimera mu gwiri. Ugwiri bararukuramo. Isingano zigwawe rero kugira ngo iyi agence itera ijambere abantu babandanye kuyizera kujya kwa kera. Kuko nkuko mubizi Netline Travel Agency ni international. Barayemera. Ishingano rero ni bwa. Kora icyo ubona gikenewe kugira ngo agence ibandanye ifise agateka yamanye. Cyane boss. Agateka ho kandi. Cyane boss.
isase riva ku cuma Yes, papa. utegeza kumera kurya nanje meze Yes. nico gituma ibintu bigenda neza. Merci. Mwumvise? Ndibaza ko mwese mwumvise. Mwana wavyumvise? Honyene mpereye kuri wewe. Nawe mu bagenda wari urimo atarukonda kugira impuwe gusa. Ntushobora kumbwira ingene umukozi akora amakosa ukamwishirira. Sisi wewe. Ibyo wenye biteye amakenga mwese. Ko muri batatu ibyanyu biteye amakenga. Hama Charite. Ndibaza ko atakindi kintu gisigaye. Kandi nta n'ikintu ngahanye mfise cyo kugutekerera kuko ari ivye. Uri umusuma kandi kosa wakoze kwiba abakiriya. Wari gupfuma uba company ntiwiba abakiriya. Charite. Genda akazi kawe karaheze. Guhera uno munsi sinzosubira kubona ngaho. Bose mbona umengo twobacira inkoni ngufu. Sa? Pardon. Cyane nawe ushaka tubwire nawe ugende. abo bo ivyabo ni birebire. Wibagiwe? Mahoro muganga. Meze neza. Tuba tubagora. Karibu duhagarare hano kugira tuyage neza. Ni impore kweri. None biri gute rero? Ndarushe. Amahera yanse ntakubesha. Bimeze kurya nyene nakubwiye kandi urazi ko twari duhejeje kuvugana kuri telefone. Mada yaba basi ukundi kuntu wo bitunganya kazi kaheze. Nivyo ukunda none noce ndabigenza gute nanje Basi nta kuntu basi wofumu unsabira ideni. Deni. Ndagusabye ukaraba ukuntu nyene wohinyanyura basi urawe. Deni Wajya nivyo. wambwiye ngo madame asikanyigike na gute. Y'amafaranga utegerezwa kuyarondera ukayazana. Ajya kugira ngo Kandi bisaba yuko amafaranga ariho ino munsi. Rondera uyaranje uri ayo mafaranga hama tumugire transfer. Nikuneza yiwawe. Halo, ni sawa sister. Umeze neza? Nanjye ndashima kweri, nanjye pore gusa nasha nagize ikibazo kweri, madame aragwaye. Asha nagerageje kwiyungunganya bari mu bitaro bari bansabye ko notanga amahera ashika ku miliyoni 13 kugira ngo aje muri Kenya kwivuza, mugabo rero nabuze amahera. Ibyo nagerageje ndabura ngo 200,000. Nimba ufite 200,000 kure ngo yamfashe kweri uzokuza. No yagusubiza. Ya ndabyumva mugabo rero niba byo kunda wobifasha.
amahera nosha unoguha inimero yawe kuri Mikaje sawa reka basi ndamunukiye ku kazi muvugane ndamuhaye karangamuntu yanjye sawa iyo aje sawa muganga ndagiye mugabo ubimubwirane ndagusaba ndagusaba ndakwinginze twavuganye nawe tike kubera inda yase kuvayo turavugana tuje turayasevira kugira bikunde tujabuke basi tuje kuba muri Kenya Accident!